cyane abaririmbyi bakora umuziki bari mu mahanga, ingorane bakunda guhura nazo, twumve yuko zoba zihura n'iz'abandi nka Daddy Face wewe asanzwe amaze igihe kirekire ari mu mahanga, birabworohera gukora umuziki muri mu mahanga? Mu bisanzwe nivyoroshe gukora umuziki uri hanze, especially kora muri bino bihugu. So turirimba ibintu abantu batumva, turirimba Kirundi, tukarimba n'Igiswahili. So urumva ngaha aba producer bino b'Abanyamerika usanga batumva ibyo turiko turaririmba. So iyo ni urumva iyo ni challenge ya mbere duhura nayo. Iyindi ya kabiri nayo duhura nayo ku bijyanye n'uburyo, kubera ino bacaginga ku isaha. So urumva rero utangiye witeguye neza, urumva uwamara umwanya munini cyane gose muri studio. So bisaba yuko uba muhira wamaze kwitegura neza, wamaze kugira ama practice akwiye, ushize ari muri studio gusa kubirangiza tu. Nuko umwanya baraguhaye, urahejeje, urakoze kandi uratanze igiciro kirenze, aho rero baraheze bakagufasha kuvyerekeye isoko, tuvuge kudandaza uwo muziki uba waba mwakoranye. Kubijanye no gupromotinga indirimbo yawe oya, ivyo bobo nibibaye babajejwe. So noca wimenya ukuntu promotinga ibikorwa vyawe, especially nko kuri jewe, akarore kuri jewe je nkora music yanje, marketing yanje mbariko ndayitargetinga muri East Africa. So ndiko ndatargetinga East Africa, so bisigura yuko na ndirimbo ndayikorera ino mwe kurondera nyene najya ama melody, najya ama style nyene ashobora gufata abantu muri East Africa. So nderere ngaca nangura yo kubipromotinga ibikorwa byanje muri East Africa, kuko niho ndiko ndatargetinga market yanje. Yeah, for now ariko kuri uyu mwanya. Nuko mwumvise Daddy Face mugabo mengo twabanyoteje bariko radukurikirana. Daddy Face nk'umuririmbyi banza kwanza udukorere mu gahogo, hama neza na neza nuwoba ari hagishika avuga ati ndabonye umuririmbyi nahora numva ahubwo ntari bwumve ariko aririmba live, ngaho tugire ko ikore mu gahogo gatoyi Daddy Face, hama duheze tubandanye. Jidai shuka chini acheche minapagawa, uwe makini makeke ongeza dawa, unanirusha rusha roho, unanikosha kosha vyo, tunavyopendana tumeshibana, muda mwingine unanikosea, naona bora nisamee, maana ukinipotea nitakupata wapi, ukinisaliti utanionea, ayo makeke chakeme ili tutoke kidedea, basi tufungane mashati, sina ukamilifu wajua, una ukamilifu najua, hata ukicheka ukinuna we mi mwenzako. Yeah. Rakoze Daddy Face, iyo bavuze management, Daddy Face wumviki? Management je cyo numva nyene ko abantu nyene ubu ufise nyene muri group yawe bakwiye kuza baramenyekanisha ibikorwa vyawe no kugerageza kwira bakurondera ama interviews, kumenyekanisha ibikorwa vyawe. Nico kintu je mbona ko ari management no kuza barakuronderera ama shows, ibintu nk'ivyo. None Daddy Face arafise management? Yeah, of course, ndafise management, ndafise abantu nyene dufashanya kuza nyene baramenyekanisha ibikorwa vyanje, promotion, no kundondera ama interviews n'ama shows ibintu nk'ivyo. Yeah. Kubwa Daddy Face, gukora umuziki utafise abagufasha no gukora umuziki ufise abagufasha, n'ubwahe butandukane buhari ngaho? Ikintu kwanza abantu bomenya kwanza ndazi, especially nko hiwacu mu Burundi abantu barakunda guconfusinga management hamwe na sponsor. So ni ibintu bibiri bitandukanye. So management hamwe na sponsor, so sponsor nujya muntu azana amafaranga yiwe agashira kwiwe akagusponsoringa, azi yuko nyene aza kugira something back in return, ibintu ngiye za kumenya ko aza kuronka ikindi kintu kivuye kuri yo, cyangwa akabona impano yawe ufise agatavuga ati ngomba ni investing amafaranga yanje kuri uyu muntu, kuri Imana afise kugira shike kure, turabe ko tworonka amafaranga, ko music is a business. So rero urumva iyo niyo sponsor, akaba management rero. So management rero umuririmbi ntibashobora kuriha management yiwe. Ni ibintu bitandukanye rero, abantu kenshi bakunda kubiconfusing ico kintu ico kabisa. Sinzi kubandi babitahura gute, ariko niko bitugiza kumera ko umuririmbi ni wariha nuzenya, ni wariha management yiwe, kuburyo umuririmbi wewe arasohora indirimbo agakora ama video iki byose. So haje ku bintu bya promotion bajya ijya management yiwe niwo abagenda kugira ama promotion, abamuronderera ama shows, abamurondera ama interviews, kumenyekanisha ibikorwa byiwe.
by'iyo muririmbyi nuko rero endene rero hagize ikiboneka rero niho barabo kunyenyene bagabura ku ma percentage babumvikanyeko je niko ndabibona. Kandi rero ikindi naco ku muririmbyi rero udafise management ko niwo kwishoboza byose no geza kugenda muri cyo kuririmba ugashuringa video ndende ugatuza mu bintu byo gupromotinga kurondera amasoko n'ibintu byinshi urumva uri nk'umuririmbyi urumva udafise abantu bigufashamwo navyo kwishoboza urumva. Nuko mwumvise Daddy Face ibyo yashoboye kuvuga nuko we abyumva ni uburenganzira namwe muriko muradukurikirana mugira ico mumubaza Daddy Face cyangwa mugira ico mumwunganira turi ngaha kugira tubandanye dukorana tubibutse ko ari kuri Indundi TV Adijo mukaba ariwe muri kumwe abandanya bashikiriza ivyerekeye entertainment yo mu Burundi n'ubu no musi yuko mwabonye yuko turi kumwe na Daddy Face nawe nyene afise byinshi aza kutubwira umuco aza gutanga cyane ku ndirimbo ziwe no ku bikorwa byiwiwe. Daddy Face ngo afise featuring arakora featuring. Daddy Face urakora featuring n'abandi baririmbyi? Ariko ndakora indirimbo kabisa naho nimirire ndakorana n'umuntu ari we wese. Featuring woba waragize ukavuga ati iyi featuring ndumva inshitse ku mutima hariyo n'umuririmbyi muririmbana ukavuga ati uyu muririmbyi duhejeje gusa kuririmba iyi nabonye umengo niyo nzira mbandanije kariyere yanje iriko iratera imbere? Amakolabo maze gukora izi nkizimaze gusohoka ndazi namaze gukora indirimbo na Christian Bella akaba nindi maze gukora nyine ni meruka gukora. So izo nizo zimaze gusohoka ariko hari izindi nyene nzi yuko nyene zizasohoka zizoshika ku yindi ntambwe kandi zizoshika n'ahandi ku yindi level. So amakolabo ni menshi ari nyuma kandi araje. So cyo no bizeza abakunzi banje nuko borindira gusa indirimbo nyinshi ziraje kandi nziza cyane. Daddy Face ni kwaza yuko Indundi yama ishikira cyane abaririmbyi bisamwa muri mu mahanga ico bita ikiganiro twakizaniye diaspora show. Wewe nka Daddy Face uri mu mahanga ngaha mu Burundi ni umuririmbyi waho ubona ati uyu muririmbyi ibikorwa byiwiwe biriko biratera intambwe, ibikorwa byiwiwe biriko biratuma nawe yo menyekana mu makungu? Ndabona nyine nka umuririmbyi Fizo akora neza cyane ndakunda ibikorwa byiwe akora. Yabaririmbyi ni benshi bakora neza cyane baraje gusa ni benshi bo mu Burundi bakora neza. Cyo no babwira gusa no kubatera intege gusa babandanye bakora biko birazi bakora neza cyane. Daddy Face dukundire tubwire ati ni ubutandukane bwo ngaho ahuri urabona abaririmbyi baho ingene bakora utubwire no ngaho mu Burundi ati ni giki bamaze gukora nkabo canke ni giki batarashika ku rugero rwabo? Kwanza turavye ngo ngaha nitwo comparinga especially no ku banyamerika ukuntu bakora. So nitwo bagereranya natwe ahi wacu mu Burundi dukora ibintu bitandukanye kandi na market yabo ngaha iri way far kandi bari kure cyane gose market yabo. So rero bumva turi kwanza tuzaza kwashika ariko kwanza dutanguye ko buri kila kintu cyose kitangura buke kiduga. Tumaze kwanza dufate kwanza akarere kacu kwanza ka East Africa and then hiyo kwanza kugenda tuzowashika buke. Nuko Daddy Face yatubwiye target yiwe nyinshi ko ari muri East Africa naho tukaba tuzi ko yashoboye gukubitira mu gihugu cya Tanzania agakorana n'uwo bita Christian Bella indirimbo yiwe igakundwa ikanaboneka no ku rubuga rwe rwa YouTube. Mugabo mu nyuma yaho yashoboye gukora indirimbo n'ubundi mwigeme mugabo iyo ndirimbo umengo hari ukuntu yazanye igifungo kitameze neza. Mugabo kuba twakuronse ngaho no munsi urashaka kuduha umuco cyane kuri iyo ndirimbo byagenze gute? Iyo ndirimbo ukuntu twayikoze kwanza, so ndamukunda Nandi, she's a good artist, aririmba neza kandi ndakunda ivyo akora ibikorwa vyiwe. So niyo mpamvu yatumye je nshaka gukorana nawe. So hama rero cyambwira management yanje kiramo approaching management yiwe. Misanze siwe twabwena ni management kuri management izo zari zavuganye turavyumvikana ko indirimbo irakogwa. Hama je ncangenda bantu ikiri beat mu producer araho nyine asanzwe yitwa Kimambo
muri Tanzania ndungikira beats cyandandika ijya verse yanje ya mbere na chorus kandi murungikira arayikunda nawe nyine acavuga ati okay inge naje nshire mu verse yanje ashira mu verse yiwe muyo kimambo nyine acagira mixing na mastering indirimbo irahera ndatura barungikira barayumviriza barakunda mixing kunimeze bavuga ati okay rero sangire gupanga rero bivanye na agreement zacu twumvikanye ko byasaba yuko kandi twashootinga na video so ariko rero urumva ibi bya ikigerero kubera bivanye nuko we yarari busy n'ibikorwa byiwe hamwe n'ikige kandi cya corona cinjiyemo ibintu cyabimera nk'ibigorana gatoya ku buryo ata muntu ashobora guzara arafata urugendo ataraburinga agenda kubera muravyibuka yuko muri sihera ko imipaka myinshi yari yamaze kugagwa urumva ibintu nk'ivyo bihugu byinshi byari byugaye mu bisanzwe so rero urumva bica bigorana uko hamaganda tucatubona rero tucaturondera management iyo dushaka gusora indirimbo tuvuga inge dusore audio ndene video za twikora mu nyuma so we rero twisohoye indirimbo agera umwanya wiwacu kwisohora ko tora barondera bari busy n'ibikorwa byabo so twe rero tucagusoboka inge rero nakundi ko twikorwa byinshi bigomba bisohoke bo bafite problème yabo natwe dufite problème yacu so bica bisaba yuko iya ndirimbo twisohora so twisohoye bayisanga kuri social media bacatangira complaininga mu nyuma baca claiminga copyright claim so ico kintu rero urumva baciye bagenda kinyume n'ivyo twari twumvikanye ko mu nyuma so na niyo mpamvu rero twaje tuvuga yuko rero ko indirimbo bayimanuye rero reka rero tubitwarire rero so ubu management yanje na management yiwe bariko baraganira kuraba ukuntu iyo ndirimbo yoshobora gusubira kuri YouTube hopefully this week canke mu ndwiza izo sura kandi kuri YouTube. Yeah. Okay, abakumvirije tugerageje kumva kwabaye yuko wayishize ko ari audio nabo bari bashaka yuko uyishira ko yamaze kuba ari video. Bo rero urumva harabaye ama misunderstanding zira kandi nabo nyine barasaba yuko indirimbo tuyishira kuri nuzenya kuri YouTube account yabo dushuringa video cyo dushira kuri YouTube account yabo ariko rero turababwira rero yuko okay turashaka kuvyumvikana yuko audio turashaka gushira kuri nuzenya kuri nuzenya social platform zacu zose ku buryo kandi bo bashaka yuko na agreement yo twumvikanye yuko twumvikanye ko ndashuringa video okay amafaranga yo kuri YouTube ijya ndirimbo zoshobora kwinjiza so azobara yiwabo amafaranga ya YouTube niyo agreement yo twumvikanye amafaranga ya YouTube azobara yiwabo nato amafaranga zo kwinjiza ku yandi ma social platforms zano nuzenya za Spotify, iTunes, Apple Music zijya zindi zose urumva agiye amafaranga n'ama streaming zose n'ubazobare yiwacu bo bazotwara yo kuri YouTube niko niyo twumvikanye aho rero so bo bashaka yuko rero n'inimbo twaje twishorera kuri nuzenya yabo kuri YouTube yabo so umva cyabibanye ama miscommunication n'ama misunderstanding byace bivamwo baca barayimanura kandi baca barayikura kuri YouTube batarinze no kubitumenyesha ama rero nivyo rero byace biboko rero ni contrat mwari mufitanye yuko igenda kuri account yiwabo ya YouTube hama wewe ntiboneke kuyiwawe aho biba bimeze gute abari indirimbo yiwawe canke abari indirimbo ico bita collabo ntibari collabo ngo wewe warondeye ahubwo muba mwumvikanye mukorane hamwe kugira byitwe yuko aba bashobora kuganya kuri ibi canke bakaganya ibi iyo contrat yari imeze gute? Mu bisanzwe ikintu utatahuye neza ni video niyo ari kuja kuri YouTube channel yabo gusa hama audio ari kuja kuri YouTube channel yanje no ku yandi ma social platform yose so amafaranga video yari kwinjiza nibo bari kuyatwara niyo yari agreement yacu niyo bari kuyatwara yo kuri YouTube ariko ku yandi ma social platform yose uzi a distributing a music so ajya amafaranga yose ajya ama streaming yose n'abantu ba downloadinga bose urumva nitotera kuyatora rero ajya ama percentage yacu. Bariko radukurikirana nizere ko mwashoye kubitahura neza yashoye kubisigura neza Daddy Face twideze rero indirimbo tugiye kuyibona ryari kandi igaruka kuri YouTube tugiye kuyibona na video kubera bivanye n'ama agreement yacu bo habayemo kutumvikana na gato ariko baracaganira so ariko sindabashwa ko video tuzoyikora management nibo bakiganira ariko audio yoyo igiye kugaruka vuba kuri YouTube. Nuko umuco yawutanze mwamaze kubyumva abari barindiriye ijya ndirimbo nari bamaze kuyikurikirana n'abari bamaze kuyikuda barabijeje yuko ijya ndirimbo igiye kugaruka tankeka
wumvise ko hatari ikiringo kirekire twizere yuko Daddy Face tukiri kumwe nawe uko bizobandanya bigenda uko biri kose turi ngaho kugira tukubere umuntu tukubarize mbere tukubere n'ijisho byose twarabikwemereye bandanye dukurikirana kuri Indundi tukwibutsa yuko kugira subscribe byonyene nivyo bituma ubona ibiganiro byihuta na za komedi za mutima wizere ko ngaha kuri Indundi umuzi kurikirana ati abashaka gutwenga nawe nyene ntitwabakumiriye ushaka kubona ibiganiro bya sport ushaka kubona amareresi n'aba baririmbyi cyane baba bari kure urabona yuko tumukuzanira ukagira icyo umubajije bandanye umubaza Eric Nduwayo yavuze ngo yes you look good okay thank you Baby Music is watching with we Salinata ngo none hoko gwiki kugira umuririmbyi aronke management sinzi yuko Daddy Face ico kibazo yo kikwishura kuko urumva yuko deja we asanzwe ari muri management ico kogwa kugira umuririmbyi abone management ngira kwanza bimuva ko umuririmbyi wenyene akamenya kwanza ico bari karakora akaba afise n'intumbero yaho agomba gushika akishirira intumbero yiwe mu bikorwa mu bisanzwe iyo umuntu ariko arakora ikintu kwanza wishiraho intumbero yawe mu buzima bwawe shaka gukora ibinshi gore hama ni nava nganzo ushika indoto zanje no gushika ku rwego runaka hama rero ugashukunda ibikorwa byawe hama ubikora neza management irakurondera sponsor irakurondera ariko management wewe uri umuririmbyi niwe irondera management urarondera abantu bazi gukora akazi ka management hama ukabashira muri team yawe ndene mugaca mukorana uri umuririmbyi numva je sinzi icokorwa ni wowe gusa kubarondera kumenya abantu gusa bazi gukora neza mu bintu bimenyere mu bintu bijanye na management bazi kumanaging ibintu kabazana ukabashira muri team yawe je mbona ko arico cokorwa ico nizere yuko wamaze gutahura iyi yaguhaye Baby Music nawe n'umuririmbyi w'umurundi nawe yatweretse ko turi kumwe nawe reka nawe tumukeze icyo ni kimwe mu gikorwa tuba dushima cyane iyo turiko turakora akazi ukabona abaririmbyi bashigikirana usanga ari kimwe gituma ushobora gushika kure Daddy Face nizaho ingorane umaze guhura nazo muri muziki wawe nagucire mu ijambo gatoya kandi ndamushimira Baby kwanza shout out to you bro Baby n'umugenzi cyane tukunda kandi guhanurana mu bintu byinshi cyane ubijanye na music n'umugenzi kabisa kenshi n'indirimbo ngomba kwisohora ndayimurungikira akayumviriza tugahanurana tugateranira nawe nyine indimbo zibarandungikira nkumviriza tukaza turahanurana ku bintu binabiriya ibintu nk'ivyo so shout out to you bro nawe nyine ubandanye komerezaho kabisa tumandanye duteza imbere umuziki wacu w'u Burundi reka mwese tubashimire iyo abantu bariko barakorana bituma bazana ibyamwa byiza bigatuma ikintu usohoye kizanana ico bitanga poa kizanana umuvuduko udasanzwe kubera bazi ko iyo abantu babiri bakoranye bituma n'ivyumviro babihanahana bitandukanye Daddy Face ko turakubaza ati nizahe ingorane umaze guhura nazo mu muziki wawe uvuga ati harigeze no kuvuga ati je no puma mpebura muziki canke ukumva nyene ko ari ikintu cakubabaje gose ingorane nahuye nazo ni nyinshi cyane muramura nazo kandi n'ubu ndacahura nazo ariko kubw'urukundo mfitiye umuziki nkunda umuziki cyane kandi ugasanga umuziki kenshi uri muri jewe so urumva kugira ndawuhebe biragoye ariko ingorane duhura nazo ni nyinshi cyane gose duhura nazo Daddy Face kuri izo ngorane uhura nazo uravuga ko ari nyinshi cyane nawe urucuheza ukabikemura gute especially kwanza ingorane kwanza ngomba kuvugana nibagiye no kuyivuga kwanza aba producer kabisa baraducanganya cyane aba producer mu producer urashobora kumuriha amafaranga yiwe kugira ukorera indirimbo hama we wakora indirimbo waheza kwinjizamo ama vocals gaheza kugira ikurungikire ugatanga rero nibibaza akaguma kuzungurusha kutarino agupi ibintu nk'ivyo niyo mpamvu rero so noshobora guhanura producer bacu b'abanyafrika especially barabukuntu bohinduka bazi barakora ibintu ku mwanya niyo mpamvu ariko ino naho amastudio yino usanga azimba aho kucaginda kwisaha bazimba ariko ikintu cyawe bagikora ku mwanya uhejeje bo bacha bakubwira ati okay tugiye gukora mixing na mastering umunsi runaka no ndirimbo tuzoyiguha nuwo munsi nyene bakubwira nibarenzako ariko aba producer biwacu
barakora neza turabakunda, ariko ikintu no bahanura nibagerageze kuraba ukuntu boza barakora ibikorwa by'abaririmbyi bakabirangiza ku mwanya bakabibaha, kuko ibyo muri ibi naho nyene abafise gahunda ziyo, abafise programme ziyo z'ukuntu agomba kubandanya game yiwe cyangwa agomba gusohora n'izo ndirimbo aba yakoreye muri iyo studio. Ubutumwa bwashitse bwa Daddy Face, nizere yuko uwavuniwe akagohe amaze kumva gutahura. Tugushimire Daddy Face ku mwanya wawe no kuba washoboye kuduha umuco ukwiye. Kajambo kamwe wotekerera abakunzi bawe na cyane abarindiriye kukubona ngaha mu Burundi kuri ku ma stage yo ngaha mu Burundi? Kajambo no babwira nuko gusa Daddy Face ndabakunda cyane. Uyu mwaka wa 2021 ngiye kwasohora indirimbo cyane back to back, indirimbo kabisa. Ubuho nyene mu kwezi kuza ngiye gusohora indirimbo kandi so ndizere yuko bazoyakira neza kandi bazoyikunda, ariko icyo ndabasaba nuko gusa bo bandanye nyene badushigikira bakaduha support, bagasupportinga nyene aba diaspora artist bari ino. Si George nyene gusa ndirimba, ni benshi, ariyo ba Babi, ariyo ba MT number 1, ariyo ba ni benshi cyane baririmba kandi bakora neza cyane gose. Icyo no basaba nuko gusa bo bandanya babashigikira bakadushigikira twese, tugateza umuziki wacu w'u Burundi twawuduza, tukaduza ibendera, tukarigarega hunga bangana mu makungu. Kuko iyo je nkoze neza cyangwa iyo Babi yakoze neza cyangwa iyo ndakoze neza, indirimbo yiwe igakundwa cyane, ari bari karamenyekanisha igihugu cyacu mu makungu. So nicyo no babwira ko bandanye badushigikira, ibyo tuzobakora natwe turabizeje yuko tutazorumva letting down, sinzi no kivuga mu Kirundi. So zobandanya duha ibikorwa byiza bizobashimisha cyane. Nuka hari uwabajije ati ufise indirimbo zingahe za clip? Regis? Fise nk'indirimbo shika kuri 11 cyangwa 12 nihenze maze gusohora za video. Reka wibutse abari ko radukurikirana neza na neza kuri YouTube izina ryawe, bagende hariya bagira ico bakora, hama ibindi byose nizere ko babandanya bagukurikirana niyo utari kumwe ngaha kuri micro. Icyo nobabwira cyo gusaba ushobora kugenda kuri YouTube channel yanje ya Daddy Face, bakagira subscribe, bakaraba ko indirimbo ziba ziri hajya, bakagira likes na comments. So n'ibindi bikorwa kandi bamaze kuba subscribe, bamaze gusubscribinga kuri account yanje, so bizoba biborohera kuronka izindi ndirimbo zanje ninazi uploadinga kuri YouTube, bazozibona. Hama bagerageze kumfollowinga kuri Instagram ngoresha I am Daddy Face, kuri YouTube kuri Facebook ngoresha Daddy Face, hama na TikTok ngoresha Daddy Face 12, Snapchat Daddy Face 76, hama na Twitter Daddy Face 76. Izo nizo social platform ngoresha, bangene hariya kuri hose ushobora kumfollowinga hariya hose. Daddy Face tugushimire. Murakoze cyane, ndashima kuba amashoye kuma kano kanya tukaganira namwe, murakoze cyane. Reka tubashimire mwese mwafasha kanya kugira mu dukurikirane. Ni Diaspora Show, twama tubazanira abaririmbyi basanzwe bakora umuziki bari mu mahanga kugira mugire ico mubabajije canke mugire ico mwumvise mu bikorwa byabo. Reka tusubire tuhongere kandi tubamenye tubaha ikaze kubandanya mudukurikirana. Ni kuri Indundi tudahengeshanya kubashikiriza abarundi aho bari hose. Twarabemereye ko nabari mu gifuri tubazana hama mugaheza mukabumva. Reka tubashimire, tubifuriza amahoro iwanyu, mu banyu no mu byanyu.